benshi bimbira ko bice bisaba n'amahera menshi sivyo ibice bisaba amahera menshi aratandukanye bukeye kandi kiba vy'ukuri samahera igituma mpora mbwira abantu nti ushobora kutaje muri Canada utabishatse nuko uwo muntu turiko turavugana nzi yuko mu myaka 3 5 cyangwa 10 azoba yubatse inzu ariko je nzi ko inzu itangana no kuja muri Canada none igihugu wiyumvira yuko umuntu wese akora ubona ko azindutse ukora wowe urabona ukora ivyo hejuru hari abakora n'ibisanzwe umuntu wese akora muri Canada arafise imodoka shanka atayishatse arafise inzu atabishatse gusa arafise na internet muhira aho yoba hose mu gihugu umuntu wese azokubira ko aguhaye bourse en ligne ntuze wugurure ntibibaho umuntu azokubira ko Canada ikirarokrita abantu ari international nibikunde guca mu WhatsApp egume ico ndakubwiye ntuze wugurure umuntu ukeneye kuja muri Canada saba ubufasha ntuze uvyikorere na rimwe hari abagenda bagiye kwiga abanyeshuri kandi nta munyaka nimwe udashobora kuja kwiga muri Canada urashobora kugenda kwiga birebire canke bigufi hari abagenda imyaka yari yose isifiko werekana yuko ufise input kuja kwiga cya kabiri urashobora kugenda ugiye gukora abantu bagenda bajanye n'imiryango comme travailleur qualifié urashobora kugenda usanga imiryango urashobora no kugenda gutembera urashobora kandi no kugenda igihe wahungiye mu gihugu kanaka ukaba ari mugambi wimvira ko ari umugambi ukomeye kuri wewe rondera abahinga bifitiye ubumenyi kandi biroroshe kumenya kubera ko Canada irafise urubuga ruriko abantu aba consultant bazwi babyize babifitiye ububasha bafise impamya bushobozi kandi bafite n'uburenganzira bwo kubikora Okay, yes. Reka tubaramutse cyane tubaye ikaze ni wamdishanyuma nkuko mubizi. Kuri Agaciro Media murabizi ko twama tuhigira ibintu bitandukanye kwitora mu iterambere opportunity. Uyu munsi rero reka ni opportunity nizera ko ku Barundi bakunda gutembera baranumva ari umugani uvuga ngo kanyoni katagurutse nikamenyo bweze. Umurero reka tuganire mwumve uburyo mwoguruka mutama tukuramutse cyane amahoro cyane kumbure ni akazina sinzi munatwidondore mu by'ubwa gutse je nitwa Apotre Gordien Rugabye Apotre musanzwe muri umukozi w'Imana sanzwe ndi pasteur okay Apotre Gordien je naje ngaha kubarondera kugira ngo mudusangize iyi opportunité inyuma yuko hari bamwe mu bagenzi twiganye abandi amanumva ngo bageze Canada kandi ivyo byose ngo mubigiramo uruhara twashaka rero mudusobanurire iyi sinzi ko ari agence sinzi ko ari shiramwe nibiko mufite bigenda gute murakoze cyane jewe nkuko nababwiye nitwa Gordien Rugabye hanyuma ndi mu consultant réglementé en immigration canadienne nico mbora haize imyaka irenga 10 mu 2013 niho nashika ngahi Burundi je gutanguza ishira hamwe bita Centre Professionnel Œil d'Expert Centre Professionnel Œil d'Expert mu bikorwa byinshi ikora kimwe kirimo no gufasha abantu bafise umugambi wo kuja muri Canada kugira ngo bashobore gushikayo kandi tumaze kubifasha abatari bake okay nundi ni kimwe mu byo numvize yuko mumaze gufasha abatari bake gushikayo muga nkiyumvira ati eske none abarundi opportunity barayizi kuko nzi ko ari benshi bama bashaka kujayo yego sinzi twashaka rero ko mudusangize mu buryo bwagutse abajayo ni bande bigenda gute hasabiki murakoze cyane en fait tukiza ubwa mbere sinzi ntahereye ngira ndatanguye ko muri ntaco turazo kubisubiramo umugabo mwanze mudutomorere abagenda nabantu bafise umugambi wo kuja muri Canada ufise umugambi wo kuja muri Canada birashoboka kandi cyane nkunda kubwira mbere abantu baje abanyeshuri bajya baje secondaire nakubwira nti wewe ushobora kutaja muri Canada utabishatse gusa yego kandi nkabivuga nzi gituma ndabivuze kubera iki icambere nukubera ko jewe
niyumvira ko kuja muri Canada atamugambi numwe bingana bihindura ubuzima ku buryo atakindi kintu na kimwe gihindura ubuzima ico ni cambere umuntu akiri muto rero afite imyaka 25 26 30 meme ni ibintu ushobora gukora ukabishobora bisaba ibishoboka gusa benshi bashobora kuba batazi izo nkuru ngene bigenda ariko ndabwira umuntu wese aje abantu badakurira ndabasabira amashuri baje kwiga ahubwo ntuhagarika umutima ishuri tuzoyironka visa tuyironka n'igihe tutoyironka ntushobora kutaja muri Canada sofu utabishatse mu bantu bama bagerageje kurondera uburyo boje hariya kimwe mu byo nkunze kumva bidoga amaviza exact kuri mwebwe rero ni ikintu kiri facile guca gisho kiboneka oya si ikintu kiri facile igituma mvuga nti ushobora kutaja utabishatse nuko niyumvira yuko ufashe inguvu za ukiri muto umaze kumenya ko jewe nuko niyumvira ko atamugambi bingana umaze gufata inguvu zawe ukaba ufise umucoach nka jewe no kuvuga yuvuze ndireglement mvuga yuko navyize ndabifisemo uburambe kandi ndabikora ukaza nka gukocha ntushobora kutaja muri Canada birasaba kumenya igifaransa none igifaransa uciga imyaka ingahe birasaba benshi amashuri baba yafise birisaba amashuri naho byo bisaba amashuri uyiga no kuvuga yuko visa ntiyoroshe ni nacyo gituma mbere mbwira abantu bose umuntu ukeneye kuja muri Canada saba ubufasha ntuzuvyikorere na rimwe mbere ndavye kubera ko akazi kanakenye abantu bakiyungunganya hari abantu benshi baja mu ibarabara bagafasha n'abandi ariko nagomba mbwira abantu bose babitura yuko atari kintu ciza mu gihe umuntu atabifisemwo ubumenyi akwicira dosiye kubera iki nabyumvise benshi bazambwira ati ngo mbwira ngo azundihisha ndayironse ni nkuko wogenda kwa muganga ukavuga ati umurwayi wawe tuzokurihisha kids ukagenda ku muntu atazi kuvura akivye ntibishoboka agacapfa arazumva umva ikindi cya kabiri avuga ati hari abandi yafashije bagiye nagenda babwira umugani bavuga mu gifaransa ngo isaha yahagaze ibihe bibiri ku munsi bari yandike amasaha yo birumvikana isaha yapfuye uyiravye hariho igihe kanaka yandika isaha yo yapfuye saa 6 iminsi yose saa 6 zo kwa miyandika nacyo gituma yafashije abantu ijana hakaronka mu visa zibiri bazoguma kubwira izo zibiri zabonetse hanyuma wowe uzogenda uvuga ngo ko yafashije kanaka naje aramfasha ariko birasaba ubumenyi by'ukuri cyane kandi gose kandi niyo yagufasha ntibipase kugira ushobore gusubira kuronka bica bisaba ingufu nyinshi kurusha nacyo gituma nama ndababwira bishobotse ukaba ari mugambi wimvira ko ari umugambi ukomeye kuri wewe rondera abahinga bifitiye ubumenyi kandi biroroshe kumenya kubera ko Canada irafise urubuga ruriko abantu abaconsultant bazwi babyize babifitiye ububasha bafise impamya bushobozi kandi bafite n'uburenganzira bwo kubikora donc nkubonye nk'i centre Aide d'Expert muri Canada basanzwe bayizi exact mu Burundi barayizi yego aha udabenga aye ndafise iyi bayita ni certificat ni permis d'exercer yemeza yuko ngaha bemeza bati yarakwije ivyangombwa kugira ashobore gufasha abantu kugira baje muri Canada hanyuma ugiye ku rubuga hariho wezi 3 akabarungu college agatre ise akaburungu seya urashobora kubona abakonsulta bose babifitiye uburenganzira bose ugiye kutari uwoye simbuze ngo ntuzokwigera uja muri Canada ariko ushobora kutaja muri Canada kubera ico okay uyu munsi rero kumbure umuntu ntace kuri abo batabizi mwebwe rero sasa twishikinga muri iyi centre muduha umuco yego mbega abantu basanzwe bajayo nabajanye n'impamvu z'amashuri gusa misanzwe muri Canada hariho amaporogaramu menshi dukunda gufata mu mfunyapfunyo mu buryo butatu canke bune hari abagenda bagiye kwiga abanyeshuri kandi nta munyaka nimwe udashobora kuja kwiga muri Canada
urashobora kugenda kwiga birebire cyangwa bigufi hari abagenda imyaka iyo ariyo yose sifiko werekana yuko ufise input kuja kwiga cya kabiri urashobora kugenda ugiye gukora abantu bagenda bajyanye n'imiryango comme travailleur qualifié urashobora kugenda uhura usanga imiryango urashobora no kugenda gutembera urashobora kandi no kugenda igihe wahungiye mu gihugu kanaka ukaronka abantu muri Canada bagufasha urashobora kugenda hari uburyo bushika butandatu turezima mugabo programa ni nyinshi si kwiga gusa ushobora kugenda gukora ushobora kugenda gutembera cyangwa niko kubayo afite ugiye gukora ugiye kubayo ujyana n'umuryango ugiye usanga y'umuryango wawe ugiye kubayo cyangwa wimutse wari warahungiye mu gihugu kanaka naho ugiye kubayo mugahara ugenda ariko mu nyuma ya byose ushaka kubayo arabayo mbega ubwo ntibyo byoroshe ku batarubaka cyangwa ku bubatse byoroshe kuri bande ku bubatse amanota aranyaruka kugwira kuko n'amanota ku bubatse amanota aranyaruka kugwira kandi bandi benshi bimvira ko bice bisaba n'amahera menshi sibyo ibice bisaba amahera menshi aratandukanye bukeye kandi kiba by'ukuri samahera igituma mpora mbwira abantu nti ushobora kutaje muri Canada utabishatse nuko uwo muntu turiko turavugana nzi yuko mu myaka 3 5 cyangwa 10 azoba yubatse inzu ariko je nzi ko inzu itangana no kuja muri Canada kabisa nzi yuko hamwe bamubwira ati genda ndiko ndaba abantu biga amashuri hari amashuri agoye cyane afata n'imyaka myinshi nko kuvura ariko jewe niyumvira yuko kuja muri Canada biruta kuronka diplome ngahe kuvura ndiko ndaba inguvu umuntu akoresha kugira aje kuvura yige kuvura uzikoresheje ntiworogenda utagiye muri Canada nibyo ushoboka bisaba igifaransa ufite imyaka myinshi ukongera kwicongereza kenshi ntibishobora uragenda kimwe gusa nuko umenya agaciro biha uzi ko ari gutembera nk'ahandi kuko sinabivuze ariko Canada ni igihugu kimwe munsi y'izuba ushika mukumburi wanyu nico cyonyene ari n'abakunda kucita ngo naga paradiso ko nyine bifite kwisi jewe nkunda kubwira abantu si muri paradis mugabo ni mwijuru jewe ndababwira nti si muri paradis kwiri kindi bavuga ko ari mwijuru none igihugu wiyumvira yuko umuntu wese akora wana ko azindi sukora wowe urabona ukora ibyo hejuru hari abakora n'ibisanzwe umuntu wese akora muri Canada arafise imodoka cyangwa atayishatse arafise inzu atabishatse gusa arafite na internet muhira aho yoba hose mu gihugu ariko simvuze ingene ivyo byo bingira byo ni nabito no kuvugwa ngira kuvugwa ni ku buntu bose si ku buntu hari wa silence y'abantu bose kwiga abana babazo kwiga gushika kuri kaminuza atakibazo ngomba kuvuga yuko ayo ma condition de vie ari garanti ku bantu bose nico gituma mvuga nti ni mwijuru mugabo si muri paradis yodo tu paradis spirituel mugabo byukuri nta kuntu nakumushobora kwikubwira uri ngahaye ubona ko byose bigoye umuntu ashobora gukora iminsi yose ntiyashobora no kugura ikirato ahandi umuntu wari we wese naho yoba kubura ngahaye arafise imodoka niba akora agahera kuwa mbere agashika ku gatanu arafise imodoka arafise inzu kandi afise internet muhira nta kibazo cyo kwivuza we n'abana cyangwa cyo kwiga kwa bana biwe nk'ibyo byose ahantu nta muntu n'umwe ngaha biri garanti nawe buri minisitiri okay kumure ngira ngo abariko baradukurikira bariko baraba interest mugabo twashaka kumenya umuntu araje arabituye mbega inyuma yuko mumufashije byose mwavuze bya bindi by'amaviza muravuga bo sinzi n'ibindi ama document kenewe ashitse hariya bigenda gute ubucuti wabuheze namwe yebwe cange oya d'abord jewe niyo nkorera kandi niyo mba umuntu mwamaze kumenya nawe tumenyanye ubuye honyene turetse utariyo n'umukiriya wanyu ngo siniyumvira yuko ushitse no muri Canada parayero kavuga n'ikirundi naho ntuba ndakuzi umva ni ibintu bisanzwe turabakurikirana ntitubakurikirana nk'uko umenga ni contract tuba dufitaniye mugabo turi disponible igihe cyose baba dukeneye hanyuma ico ni cyambere cya kabiri iyo umuntu agiye hari abantu bagenda bagiye kwiga mu nyuma bakakenera kugumayo nk'ibyo bisaba izindi procedure turashobora kubafasha twebwe cyangwa tukabarangira abandi mu gihe tutariko tukorerayo yego mo uyu munsi dufate ndi nk'umuntu kumbure ndiko nirabira kino kiganiro nkumva ndabaye interesse ndi umurundi ariko sindi mu Burundi
cyangwa ndumva ikirundi nk'abanyarwanda n'abakongomani bamwe barumva ikirundi ushobora kuba ndabye kino kiganiro nkumva ndabaye interese eske wari wese aje muramufasha murakoze umuntu wese turamufasha gusa abarundi tubafasha ku mahera make cyane birimo mu byo twimbira turiko turakora nk'abarundi bigishijwe n'igihugu icyo bita devoir social devoir social cyangwa responsabilité sociale ubu ndazi ko jewe ari jewe ndi mu consultant wenyene canadien mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi ndabizi ndabifata ndashobora ko hariho nabandi batari kwakorera ngaha canke ndazi ko mfise responsabilité nicyo gituma responsabilité ya mbere mbwira abantu niyo kugira ntibibwe icyambere vraiment ndabafasha kugira ntibibwe ahubwo munyemerere ndababwira ikintu abantu baguma bahora baza bibwe bavuga ngo naronse bourse umuntu wese azokubira ko aguhaye bourse en ligne ntuze wugurure ntibibaho umuntu azokubira ko Canada kirarokrita abantu ari international bikunde guca mu WhatsApp egume ico ndakubwiye ntuze wugurure sinzi kuvisa umwanya munini kuri ndabikubwira igituma ariko ntuze mwugurure kubera icyambere bourse muri Canada amashuri azenze nivira ko nabandi babizi yego none leta cyanke ninde gira tange ayo mafaranga yahe muri Corée du Nord muri Iran muri Afghanistan hose kuri internet nta numwe agira bikore n'umuntu agomba kubiba gusa ivy'akazi kwangaje umuntu ari international uri muri Canada uri mu employeur canadien nanjye mfite entreprise muri Canada iri muri Canada numva na jewe no fashije abantu mugabo ndazobisaba amahera menshi ku mu employeur kugira ngo yangaje umuntu ari international ku buryo umuntu azokubwira ngo complete formulaire girane abakeneye amadoni wawe gusa ntuzo nabikore kuko benshi bahora baza ngaha bambwira ko bibwe ikindi cya gatatu n'abantu muzi ngahaye akazi karakenye abantu bakiyungunganya atakweretse yuko kuri afisi nimero nimero yuwanje ni R507701 atayikweretse umenye yuko ni nkwa kundu umuntu akubwiye ati ngo ndakuvura nake ndaza kuvura ariko atari muri ordre de médecin atanakimi ashobora no kuba atacabizi yo nakimi mizanza bariko nikobaye akoreshwa n'inzara cyangwa sisa nikobaye mizanza bariko akoresheje dossier yawe kugira yige nukuvuga yuko wewe n'igihe utoronka ntacazohomba zoba yize mugabo wewe kugira usubire kuronka kizoba ikibazo nico gituma ibyo ndabivuze ni icyo ni bita responsabilité sociale kuko jewe birambabaza cyane iyo umuntu aje yareshi 10,500 nkabona yuko dossier atadosiye nimwe yari afise icya gatatu hari abantu bakoresha abandi ba consultant bari muri Canada filozofi yo gukora ndi muri Canada niyo ngasi cyo kimwe ngaha aye uje kugira ndakwakire tuzovuga iminsi yose uzoshaka uzobatanze 10,000 muga muri Canada iminota 30 uriya amarijana sasa $50 sasa $50 kuri 30 minutes tuvuganye ni wagaruka utoriha yandi nuvuga yuko ko muri ryo ni rya society c'est ça ni responsabilité sociale ba abantu bazobimenya canke ntibabimenye muga jewe nk'umukozi w'Imana ndibakonde ko nkora ikwaca Imana iyo rero ufashe nk'abandi sindire kubavuga amazina hari abakozi aba consultant babakorega ibiwanje babizi aba docteur bari hari aye uje muntu azokubira ati tanga urutange 2,000 igihe cyose uzo mu telefone azokwiha amahera kuko nakorera gusa le temps c'est de l'argent ugasanga wewe wamwandikiye yuko uzi igifaransa icongereza cyaguha amanota yose mugabo je mbandike ko uzi igifaransa n'icongereza sinzo kwaka amahera usironto Tanzania certificate gozo oya sinshobora kwakira dossier mbona kutatoya amanota udafite amanota kwiye wewe uzoyamuha igihe cyose uzo mu telefone azoyakuraho inyuma y'umwaka peut-être azoba yahejeje kandi dossier yawe ntizo biratangura atari uko yakwibye ariko kubera ko utazi la culture d'affaires yaho naco gituma je ngaha nk'umukozi w'Imana Ndi wazi yuko umuntu akorera Imana ari hamwe yakoze kuri gusa oya nimbone nibaza yo oya birumvikana tu nk'ubu umuntu yaje mwebwe kubitura iyi centre yanyu yego yifuza kuja muri Canada yego bishobora gutwara ikiringo kingana cyo kugira azaca ava ngaha mu Burundi agende birashobora gusaba umwanya mutoye kuko amaviza se twe tuyatanga bivana n'icyo agiye gukora ari ugiye gutembera araya iminsi 50 agiye gutembera ari ugiye kwiga amezi 3 4 5 bivanye n'igihe amashuri atangurira ari ugenda kubayo
ni amezi 6 7 8 9 10 bibanye na dosiye yiwe ni ukuvuga ari parrainage irashobora gusaba umwaka ni ukuvuga yuko hanyuma icyo ntishuye ni uko aho uri hose turashobora kugufasha aho uri hose sur la planète Terre turashobora kugufasha aho uri hose kuko ndafite amadosiye bari muri Côte d'Ivoire muri Cameroun muri Maroc mu Faransa bose turabafasha kuko ntacu bisaba turafite site web ushobora gukompleta turafise hariho ama WhatsApp nta na kimwe tudashobora gukora ngo sihuri sauf que effectivement uri Murundi tugugirira ku mahera meza aho uri hose kumbure uyu munsi rero Apotre Gordier ariko arafasha iyi service abantu bipfuza gushika hariya mugabo nk'ikimenyesha makuru cacu gisanzwe kizwi muri entrepreneuria twashaka gato udusangize ku nkuru yawe gatoya kugira urinde uje muri ibi yako Apotre wari wakuze gute murakoze cyane jewe navuke ngaho i Burundi narize amashuri mato nayisumbuye na kaminuza nize by'ubutunzi economy yego Université y'u Burundi mpejeje narakoze nk'umuhanuzi mushikanganje bw'indero imyaka ishika nk'ine ndagenda kwiga mu Birigi statistique niho rero namenya ibijyanye na Canada ubwa mbere sinari interesse cyane ubona bimenye utagiye kuyibamo yego nabimenye kubera ko hariho intuzeye ama conference aba muri mu Birigi cyangwa no mu Faransa baza kwexplica ingene abantu bajayo muri Canada kuko Canada irakeneye abantu irakeneye abakozi n'umugambi munini ikintu gitoyi cyane kandi ari na benshi kumureba bashaka kuba bavura ibaje hari nari kukwereka n'ibiharuro benshi igihugu cya mbere kitanga abantu ni Etats-Unis n'Ubufaransa n'Ubwongereza kuko Canada ni igihugu kimwe munsi y'izuba nico cyonyine ushikamo iyo uvuye hose kumbura iwawe uvuze yuko hariho n'abantu bava muri Etats-Unis bakaja nico gihugu cya mbere kitanga abantu baja muri Etats-Unis muri Canada ni Canada ni Etats-Unis ni Ubufaransa ni n'Ubwongereza hanyuma n'Ubuhindi kameme Ubushinwa niho kubereka Canada misanzwe ifite filosofia iragerageza ushitseyo ukumva ko atahandi woja kuba nacyo gituma uzosanga ari abantu bake bazoza kwinvestisa muri Afrika bavuye muri Canada kubera iki ni nkuko uvuga uti wavukiye ruguru uronse amahera uzanga bubatsi Bujumbura kuko wumva ko ari wanyu ntuca kujya kubaka ruguru niko bimeze rero no muri Canada ahubwo muri Canada narumvise ngo nko kuri famille ifise n'abana barabarihira kuba ufise abana ugahembwa menshi cyane kandi apana amahera makeye nk'amajana 5 ku mwana ni menshi hanyuma icyo niko ndavuga rero kijanye muri Belgique niho twaca tumenya ingene bigenda turatangura processus turataha je naciye nza sinari mariye cyandi Maria ndahindura kazinja muri Aubert hanyuma turarindira dossier iheze canshikayo nshitse muri Canada sinzi ngene coup de foudre sinzi ngene byita je suis tombé en amour vraiment avec ce pays kuko je mu Iburaya sinahakunda cyane kunabona ko ari heza muga ndabona yuko hari indoto toshikako ariko ushitse muri Canada ikintu cankuze ko kumva afite bakoza bati Russia rero ari limite indoto ufise turi ngaho tugufasha izo nzubona zose zaje mu mitwe y'abantu nka wewe afite baraguha agaciro bakakwereka kuri wanyu ku buryo numvise binkoze ko cyane hanyuma nkabanzi ko ngaho iwacu babizi umenga ni mystique umenga ni ibintu bicagusha droite ariko aroroke ari ibintu biri mathématique nta bintu bya mystique birimo niho rero nacafata umugambi abo twari kumwe bagiye mu bindi jiwe ca ni specializa muri ivyo kugira avec umugambi umwe kuza kumenyesha inkuru nziza ino inyuma y'umwaka naciye nzino n'umuryango nifise abana 3 barino oya nifise abana 3 ico gihe camara umwaka ngaha 2013 juillet gushika 2014 juin nje gutanguza ngaha hanyuma imisi ya mbere barabishuhiye mugabo bwa mbere kubera nako rite residence permanente gusa kandi bikaba bifata umwanya mu nyuma barabaye bakeye mugabo ndabandanya
ndabandanya kubera ko vraiment ubuze entrepreneuria ikintu ukunda n'iki Imana yakwanditsemo ugikore natamera cyo kiguha kuko inyuma y'imyaka 2-3 uzobura umuhinga muri byo ubu nyuma y'imyaka 10 ndumva ndumuhinga ndumva fise assurance ndumva nubwira umuntu wese ingo ndagufasha donc bivuze ko iyi centre namaze imyaka ishika hafi 10 ngaha apana muri Canada natanguye kera natanguye 2012 muri Canada natanguye 2013 ngaha wow ndafise n'ayandi mabiro mu bindi bihugu mugabo mu Burundi narahashize ingubu cyane muri kano karere ka ngira mvuge nka CPGL cyangwa muri East Africa hari handi muri 2011 muri 2013 muri November naruguruye mu Rwanda muri 2016 naratanguranye ndakorana n'abantu i Brazzaville mu nyuma ndaje Kinshasa ubu uye naruguruye i Bukavu wow principalement ndafise no kugura Cameroon par exemple kuko mfite abakiriya benshi bambwira ati ngo nubwo muri Kongo bambwira bati ngo zana ibiro ngahi wacu Kongo nini niya mugabo hose turabafasha kandi twimvira ko tugikora nk'ikwacu Imana wow okay ndumva mwabitanguye umengo nibitahuritse cyane ikintu gishaje uko uri kuratanga opportunity nawe ngira yabaye nka opportunity guhura navyo ubundi imbere y'ibi byose wari ufise indoti yihe jewe imbere ya byose by'ukuri nari mfise ko mu consultant narifuza urabona icyo uzo consultant icyo ari cyo comme nari nize economie kandi nayize ndayishaka mu nyuma niga statistique nateza ko mu consultant en économie en fait hanyuma nabyo nyine nabikoze ubwa mbere byari birimo muri registre de commerce y entreprise sauf que nakoze ndi kumwe n'abapartenaire bo hanze sanga uko dukora ngaho iwacu siko bafasha umuntu kamubwira ngo afate ikonje agaca afata ikonje agacasa agasanga baropose amezi 4-5 projet cyasanga umenga byogorana mugabo mbandanya nkora ibye ariko namwe mfise kwikorera kwa kiransi nko mu ntango igihe watangura kurota ko umunsi umuzo gukora ikintu cy'iwawe ico cyizere wagihabwa ni keske wabona amafaranga famille yawe yarifite amafaranga ico cyizere cyabaye jewe nimbira yuko nakuze ari ibintu biduhindura kandi bikomeye je nakuze nk'ijijwe nakijwe ndi umwana mutoyi hanyuma kwizera Imana avuga byose birashoboka niba wizera Imana kuko ko byose bishoboka ahantu hambere ho gusoma ni muri wewe ico kiri muri wewe nico Imana yanditse muri wewe kandi wogishobora n'igihe atanzira wowe ubona wogishobora donc n'igihe umuntu atabona inzira n'igihe utabona inzira apfe ukigumamo wewe n'igihe utabona inzira kigume ko nk'uko umenge n'Imana yacanditse kuko amahera nkunda kubwira abantu niba ukeneye amahera ukeneye angahe hamwe yobara amahera uwo yaguha ati ukeneye amahera angahe nguce wicara uyu munsi ntayahari ndagitigiri cyane kiba Imana yaturemye ngo dukore naye mahera ni juste kugira tubeho gusa ubuzima bwa minsi yo tugire nisho dukoze ni canal d'action mugabo nta mahera kanaka mu mutima ukeneye amahera ngahe ntayahari ariko Imana yaturemye kugira ngo dukorane nayo kugira ngo tuzane ubwami bwawe ku isi kumure abahinga canke abantu bamaze kuronka amafaranga nibo nkunze kumva badushingira intabe bavuga yuko donc ntagire umuntu agira projet kurondera amafaranga ahubwo nagire projet gukuza igikorwa kanaka hama amafaranga azoca kurikira igikorwa exact wowe nk'ubu uye sinzi aho watanguriye n'amahera ufise nkibi iyo uri kurakora niwe bikora cyane uzo muhinga cyane ku buryo twebwe rito tuzoguhamagara ubu uye niwe wandonde ariko la profession fund iyo nzokuronde sivyo kubera iki wakoze ikintu none aramahera wasabye ubwa mbere umunsi zo guhamagara uzosaba amahera niko bimeze rondera ni hari abantu mura nkunda ntanga akazi nkubwira wewe none ushoboye gukora iki acambwira ngo yizibi c'est pas besoin byo wishyitse sama diplome ndiko datanga nayo nkene ushoboye gukora iki
umva rero umuntu ashobora kuhura n'umuntu akavuga yuko yizibi ibyo wize byizwe na benshi kandi benshi ntibanabishoboye hari n'ababishoboye kubusha hari nabyo naburusha hari n'ibindi uzi utize karite zawe personnel nizihe ushobora kuba uri patient ukavuga uti jewe ikintu nagitanguye mbo niyonja ndabandanya n'igihe nicyo gituma by'ukuri kandi Imana nta muntu numwe yaremye ngo akurikira abandi hari ikintu Imana yashize mu mutima wawe kimwe gusa kenshi dukeneye gukopia abanaka twiyumvira ko ijya nzira ari ishika kubera umuntu yagize hari yaye abana gato ariko icyo ari cyo cyose nka mu gihugu cyacu ho hariho byinshi bitarakogwa umuntu abikoze aho yohera hose ikindi gihe gikwiye kigeze azoyibona umusaruro ariko ni wamugana bavuga umubivyi sohora imbuto inguvu zawe umwanya wawe ikindi gihe bizotanga umusaruro ariko ni bavuga ko ukeneye amahera atupri nta numwe azoguha amahera nta numwe yaguha kandi usanga kenshi umuntu andikana umusa yabonye hari yajayo yarayabonye hari yajayo agacasanzarira mu exact imisanze nta nuguha amahera n'abayafise uzurabe aya umuntu afise umugambi yego ni gake uzovuga umuntu ngo aza ati mamere yukurya birabaho mugabo murabaza ati ndafise projet imeze kunuku ngeza aye umva ko byumvikana ko ushobora no kumufasha mugabo umuntu avuga ati mamahera atacarakora birashoboka ukamufasha muga naho nyene yari kadandaza icimbiro biratandukanye niyo ariko adandaza piti nk'umukozi w'Imana ngira ko muri mu kurangiza hari abantu bahora bavuga ko atampano impano ngira twinjiye mu miyoboka mana tuyite ngira nk'umuhamagaro atamuhamagaro n'umwe bafise eske nuko ukwimbira ko ikintu ukabona umuntu yakoze ikintu wabuti iki kintu yagikoreye ubusa nta muntu yofata inguvu wakorera ikintu ubusa Imana ntiyokorera ikintu ubusa ntiwaje ngaha Imana itagufise ku mugambi urafise Imana yarafise umugambi kuri wewe kandi uwa mbere wo kumenya nta wundi ari imbere yawe kungana wewe ico kiri mu mutima wawe nikigire kinini ucubake ko ugiha agaciro nimbere ho ishobora kushikana kure nta muntu umwe yohatagira impano nta kintu na kimwe si Imana yo yokora ibintu bitagira intumbero ikintu cyose umuntu akora bagifite intumbero kandi uko biri kose ntawita mu rudubi nta numwe yanashizemo iyo mpano itumuteza imbere kuko Imana ikorana n'abantu nivyo Imana ikorana n'abantu hari gihe uhura n'inzitizi zitari zimwe ariko gikuru nuko wazirengera ukabandanya uha agaciro ivyo biri mu mutima wawe Imana yagushize mu mutima ukagiha agaciro mugo inzitizi zose zirabaho abantu bakakugirira nabi bakagushira n'inzitizi imbere mugo impera n'imperuka atari wewe uhevye uzoshika ushaka kandi washaka n'abantu nzi ko benshi bateye imbere nabahisemo gukorera mu mpano yabo yego nico gikuru okay kumurere mu kurangiza ngira ngo mwotanga adresse neza abantu bagani hano bahazi nivyo aha dukorera na hakorera Ecobank siège niko dukunda kuvuga muri ville centre bita Premium House 3e etage igira gatatu ibiro na majana 310 ariko mushobora no kudushikira muciye kuri wezi 3 œil d'expert œil comme les yeux œil d'expert mu ijambo rimwe au pluriel.org murashobora gushika kuri formulaire mugakompleta tukavugana nama na telefone kumbure tutoshobora kuyandikira abantu muri description cyangwa muri commentaire abantu kumbure bakabagana sesa nta kibazo karibu cyane tunezererwa no kubafasha nivyo biduha agaciro mwakoze cyane ku mwanya mwaduhaye murakoze